ingene wocubaho. Voilà. Nandi majambo usanga ubuzima ugiye kubwiyumvira ko usanga umengo ntibushoboka. Kubera iki? Ivyo bimeze uko. Kubera iki? Kubera hariho abantu bagize umutima ukigungirako, abantu bikunda, abantu bakunda habo honyene. Voilà. Abantu kandi nabo nyene barabizi. Mukuru w'igihugu yarashe aravuga ati twebwe vraiment generation yacu ni generation futi. Ati aho tugiye urumva kubera tuba twarageseye dushika tugwako bugwi. Dushika ducakira ibintu byose tukegeranya. None abandi bashaba bahute. Kuko ari umuntu w'urungano n'umusumwe yaje kundamutsa nawe acarambira kishana. Ati uru rubyaro rwacu ati shaka wemere baramaze twegura papa. Ati musore ne generation futi. Kizako cyari tuganira utasanga twese. Iyi generation yacu tumeze nk'abantu twariyebuye twarabagiye. Nuvuga yuko ushitse ahantu aho guserura igihugu uvuga utureka n'itatu n'ibyo bwawe ishonji bishikiriye itegereza icyayibagira byose. Voilà. Ibi nivyo turiko turagwamo. Ico cari ca mbere. Ukuvuga ngo ico cari ca mbere cerekana yuko ubuzima budashoboka. Ibintu by'imiti uno munsi mwari muzi yuko abantu bafashwa abantu bafite mituwele uno munsi ntashobora kwivuza kuri mituwele ngo arondere umuti. Ndabeshe simbeshe ndabeshe abamenyesha makuru niko bimeze uno munsi kugira mituwele. Je ndazi umuntu yahevye akazi mu ndwiheze yahora akora muri education. Uyo muntu yagiye kuvuza umwana wiwe avuga ati je umushahara wanje mpembwa amajana 350. Agenda kuvuza umwana acabura umuti ararondera umuti wose arabura kuri mituwele. Ugiye barekana mituwele ntibawuguha mugabo uvuze ubanza kuvuga uti ni mu muyo muti hanyuma ukajana mituwele mu nyuma. None mwe mumva ivyo bintu bishoboka byumvikana. Abantu bivuza bamwe bafashwa bagwaye mu mutwe kwa rujana uno munsi barahagaritse. Sinzi ko ivyo mwari mubizi barahagaritse kubavura ngo leta yoheraniye amafaranga menshi nibabanze babariye. Aba solidarite uko nyene mituwele uko nyene. Nari mumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? No mukuru w'igihugu n'inzego zose zihembwa amakuru n'amategeko y'abanyagihugu. Twebwe turafise itegeko n'uburenganzira bwo kubabwira iki tubabaje. Turafise ubwo burenganzira kuko hari gihe abantu batavyumva cyangwa bavyitiranya. Rero jewe nibaza yuko tugomba gukora ibintu byose bikwiye kugira ngo iki gihugu kive muri kano kaga turimo. Le pays a crise. Il faut que tuvyumvikana. Igihugu kiri muri crise économique. Cyari cyambere cerekana yuko abarundi tubayeho nabi. Nimba abarundi ibice 75 babayeho nabi. Iyumvira abantu babayeho neza. Ibice 75. Kumbure wowe uri kuranyumviriza ashobora kubayeho neza, ashobora kuba uri muri ivyo bice 25. Okay, ni vyiza. Mugabo hariho n'ikindi kisha kiza. Ahantu hamaze kuba haranga ubukene baca umugani mu Kirundi ngo aharaye inzara hazinduka urwanko. Voilà. Ivyo nibishoboka nibikunda yuko ushobora kubaho neza ubwo mubikure no mu mutwe. Nibikunda yuko ushobora kubaho neza ukikujwe n'abantu barayubusa. Ukikujwe n'abantu babayeho ubuzima bubi. Voilà. Aho haca haza iki? Haca haza vya bindi vy'amashari, haca haza wa mushiha, haca haza bimwe vy'amashano. Ubu abantu kaza wumva bariko baratemana, abantu kaza wumva bariko baragwana, abantu kaza wumva bahanye ishano. Sinzi ngahe wanyu ingene bimeze. Ariko ishano abantu bamaranye kubera ishano nico kintu kigezweho mu Burundi. Ubu
ngira ngo hasigaye hariho n'ishano ahubwo batuma mu muyaga ubuza wumva ngo naka ngo bamuhaye ishano naka ngo bamuhaye ishano naka ngo bamuhaye ishano naka ngo bamuhaye ishano none mwibaza ko biva kuki ahari abantu bari mu byiyumviro by'iterambere ahari abantu babayeho neza muribaza yuko baronka umwanya wo kuja muri ivyo bintu vy'amashano voilà ico ni kindi kintu kigira kabiri ico ni iyo ni ingaruka y'ubukene ikigira gatatu ubu bukene ubu kubaho nabi ubwo buzima bubi buriko buratuma abantu bahunga hahunga bande voilà anagoma ngaruke kuri rya jambo umukuru w'igihugu yavuga anze muryumvirize ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariko twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose bazoraba igoma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye kuzopfa usaba vyandike uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga kukabare nsomya na jewe ibitaba wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze nakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega abantu bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 arabwiye nti hari ikintu nifuza kuvuga abantu bari muri iyo myaka nibo bantu bashobora donc niho inguvu z'igihugu ziri nibo bantu bashobora gukorera igihugu nibo bantu baba bagifise inguvu nibo bantu baba bagifise ivyiyumviro bikora neza nibo bantu baba bakiciruka hana hariya abantu bari muri iyo myaka iri hagati y'imyaka 18 muri iyo myaka ya 18 na 45 voilà rero umukuru w'igihugu ariko aravuga ngo nuko ngo mukabona ataco muvuyemwo hagati y'imyaka mufise imyaka 18 na 45 muce musezera muzoca mupfa museka niko yavuze muzopfa museka none siko avuga vyandika ahantu muzopfa museka rero nagomba tugire analyse gatoya jewe ndavye ku mbuga dukoresha imbuga hwaniro canke imbuga ngurukana bumenyi dukoresha kuri YouTube turavye abadukurikirana n'abantu abenshi bazi imbere n'abantu bari hagati y'imyaka 24 na 35 abo nibo benshi nibo bazi imbere y'abandi aba kabiri n'abantu bari hagati y'imyaka 35 n'imyaka 45 aba gatatu n'abantu bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 24 hakabamwe rero n'abatama murazi yuko ari bake guhera ku myaka 45 kuduga abo nabo nyene murabona ko barimwo naho ari bake kuko batama abari bake voilà ndabira rero kuntu bimeze ubu navuze nti tugomba tuvugana ibintu atawinyegeje tuvugane kuri tumenere inda ku rukumu ubu aho ibintu bigeze urwaruka rwahereye inyuma y'igihugu ruhunga ivyo si vy'imbeshere nivyo ntimwumva ko n'abandi babivuga ingaruka rero uca ubibona ni igihugu umenga abantu bose bariko bagenda bagiye batagaruka umenga urwaruka boja kurondera ahantu na gute ugaca usanga mu bisanzwe igihugu gisa nuko ubuzima bwagoranye bwiko burananirana cane ivyo si vy'imbeshere urwaruka ruri hagati y'iyo myaka nigo ruriko rurahunga nigo usanga muri Zambia raba Zambia badukurikirana ingene bangana nigo usanga muri Zambia nigo usanga muri Mozambique nigo usanga muri Tanzania raba ingene bariko baragirira urwo rwaruka
raba ingene urwaruka rw'Uburundi ruriko ruramererwa. Amafaranga y'u Burundi ntidushobora gutora amafaranga yabo, ariko reka tuyabereke kugira mubone ko aba ari abanyagihugu b'u Burundi bafise n'amafaranga y'u Burundi. Aya mafaranga bayitwa gute? Marundi. Zinaitwaje fedha hizi? Bafise amarundi. Marundi. Nyene cyubahiro turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane, urwaruka rwaheze. Ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Ibiharuro dufise twe byateye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti ni muyungunganye dukore Imana yaduhejagije igihugu ciza, none gane y'incubahiro dukore iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye. Biga ndavyita iyo umuntu yaburaniwe no guta umutwe. Raba ingene bakubitwa, raba ingene babagira bigiriti bakaza barabaye umuga. None ubu buzima, raba ubwo buzima urwaruka ruriko rurabamwo. Zambia murabona ingene biriko barabakinagiza. Zambia murabona ingene biriko barabakinagiza. Umuntu hashize akabutike ngaha bakaza bakamwugaza, bakamwirukako mpaka bakaburabuzwa. Babayeho nk'uku abarundi babayeho. Harabaganda murabona baza mu Burundi babayeho nk'uku abarundi babayeho. Harabakenya murabona mu Burundi babayeho nk'uko abarundi babayeho muri Kenya. Moved in following the report, and 29 suspects aged between 10 and 40 believed to be Burundians were apprehended. Among them are 9 females, the youngest being a 10-year-old minor. Ubu baramaze kwinjira mbwa muri no myaka rero iyi Burundi nibwo bwinjira ku murindi munini. Nico gituma iryo kete kuri bandi kujyandikira Burundi birumvikana kandi nibisanzwe. Rero ikibazo kihari ivyo bavuga vraiment nta bubeshi burimo, rero ikibazo abarundi turiko turagira byukuri abarundi binjira Zambia batagira ivyangombwa ni benshi cyane. Nujya n'umunsi je ninjira donc nshika ku mpaka wa Zambia na Tanzania ngomba ninjire Zambia, bafashe abarundi batatu batari bafite icyangombwa na kimwe, abandi babiri twarinjiranye Zambia ku manyanga baza barajabutswa n'abazambiya. Abazambiya aribo binjiza abarundi ku manyanga nyanga. Kubera iki iriko biraba mu gihugu cacu? Kubera iki bagiye? Kubera iki bariko baragenda? Ni kuvuga ngo bagenda kurondera ubuzima kugira ngo bafume baraba yuko umwe bobaho ubuzima buri busumba ubwo bariko barabamwe mu gihugu. Kuko umuntu agenda ahantu kugira ngo ahatorera koyokwe, apfuma araba yuko yobaho neza gusumba uko yarabayeho. Fara urwaruka rero izo nizo ngorane ruriko rurahura nazo. Naba bari muri Afrika y'Epfo ubu barababujije bati kizire ntimusubira no kwivuza. Fara naba hariho abugaraniwe mu bihugu bitandukanye, no kuvuga ngo hariho abapfunzwe. Aha turiko turavuga rwaruka aha nako ndavuga muri Afrika. Ugiye muri Canada hariho abasampapier benshi bagiye bava mu Burundi. Ugiye muri Amerika Trump murabona ivyo aheruka kugira, yagize ati no aba bantu nkuriraho nibagende. Ugiye i Buraya voilà buriruka n'abapolisi abo none niyaza ko ari bande n'abarundi. Bari baje gufata abasampapier abana babiri, Maro group bari baje gufata abana babiri, none abara bose bahagaze bwuma ngo babakore mu nzu. Imojire ngabaheje kubatera ma kimojine ako rwatsi kuvayo. Abapolisi barabara ryose yirugaye ngaha kuri Lemonie, ni ngaha kuri Lemonie
igipolisi caje bashika imodoka zishika nk'ijana zose zirazibi barabara yose hano